Ndabaramukije kandi mu izina rya Yesu. Gorora turamukanye neza. Atakimuga kiri muragorora Yesu nahabwa icubahiro. Ko hariho benshi bamaze imisi bapfa. None rero we washitse hano ukagirirwa ubuntu urakwiye gushima Imana. Ewe mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, ewe mwana w'umuntu, hagarara neza ntutembe. Mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, ewe mwana w'umuntu, hagarara neza ntutembe. Ewe mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, ewe mwana w'umuntu, hagarara neza ntutembe. Ewe mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, ewe mwana w'umuntu, hagarara neza ntutembe. Ewe mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, ewe mwana w'umuntu, hagarara neza ntutembe. Ewe mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, ewe mwana w'umuntu, hagarara neza ntutembe. Hagarara neza ntutembe. Hagarara neza ntutembe. Ikigira kibi hagarara neza ntutembe. Ikirezo hagarara neza ntutembe. Haleluya hagarara neza ntutembe. Hagarara neza ntutembe. Hagarara neza ntutembe. Hagarara neza ntutembe. Ewe mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, ewe mwana w'umuntu, hagarara neza ntutembe. Ewe mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, ewe mwana w'umuntu, hagarara neza ntutembe. Hagarara neza ntutembe. Hagarara neza ntutembe. Hagarara neza ntutembe. Hagarara neza Kugira dutore, hagarara neza ntutembe. Hagarara Mukica neza wawe, hagarara neza ntutembe. Hagarara neza Mukuze kuri mwemu, hagarara neza ntutembe. Hagarara neza ntutembe. Ewe mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, ewe mwana w'umuntu, hagarara neza ntutembe. Ewe mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, ewe mwana w'umuntu, hagarara neza ntutembe. Yesu ahabwa icubahiro. Nagira mufashe dutarikira ibiganza Yesu, tumushimire ko tukiriho. Yesu nashimwe. Turashimiye Imana kwiturinda amajana amaza. Kumbure hariho ibidatunganye tutaratunganya, kandi n'ubuntu tuba tugiriwe. Yesu ashimwe. Hama rero ko batari ngahejo, amazina yanje nitwa Kanyange Judith, nkaba mba mu ishengero rya misiyoni ya Rusagara, sengera kuri centre y'Ubuhinyuza, ububwiriza n'ishure Buhinyuza. Hariho bake bamaze kuhaza. Hama nkiva muhira barantumanye intasho mu muryango. Ndabaramukije kandi mu izina rya Yesu. Gorora turamukanye neza. Atakimuga kiri muragorora Yesu nahabwa icubahiro. Ko hariho benshi bamaze imisi bapfa. None rero we washitse hano ukagirirwa ubuntu urakwiye gushima Imana. Ewe mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, ewe mwana w'umuntu, hagarara neza ntutembe. Mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, ewe mwana w'umuntu, hagarara neza ntutembe. Ewe mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, ewe mwana w'umuntu, hagarara neza ntutembe. Ewe mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, ewe mwana w'umuntu, hagarara neza ntutembe. Ewe mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, ewe mwana w'umuntu, hagarara neza ntutembe. Ewe mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, ewe mwana w'umuntu, hagarara neza ntutembe. Hagarara
mwana w'umuntu hagarara neza ntutembe. ewe mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, ewe mwana w'umuntu, hagarara neza ntutembe. Yesu ahabwa icyubahiro. Nagira mufashe dutarikira ibiganza Yesu, tumushimire ko tukiriho. Yesu nashimwe. Turashimiye Imana kwiturinda amajana amaza. Kumbure hariho ibidatunganye tutaratunganya, kandi n'ubuntu tuba tugiriwe. Yesu ashimwe. Hama rero ko batari ngahejo, amazina yanje nitwa Kanyange Judith, nkaba mba mw'ishengero rya misiyoni ya Rusagara, sengera kuri centre y'Ubuhinyuza, ububwiriza n'ishure Buhinyuza. Hariho bake bamaze kuhaza. Hama nkiva muhira barantumanye intasho mu muryango, n'abungere barantumye intasho, muzakire mu izina rya Yesu. None rero n'ubu tugira dusangire amajambo y'Imana. Umunsi wa kabiri turi hano, kandi twaguwe neza, mwarakoze kutwakira. Turashimiye Imana yabikoze, ntacyo twari turushije abandi, ariko n'ubuntu. Twongera gushimira n'abavyeyi hano batwakiriye n'ishengero. Imana ibongera umugisha, kandi izoduhe gutaha ubwami, tubona icyo twahamagariwe. Yesu abahezagira. None tugomba dusangira amajambo y'Imana ari mu guharura igice ca 25. Duhere ku murongo wa mbere dusome. Yesu abahezagire. Abazi gusoma mutore Bibiliya. Umuririmbyi yavuze ngo soma ijambo ry'Imana utahura amabanga. Nta kintu na kimwe dufite twogwanisha. Yesu yanesheje shetani amunesheje ijambo. None rero umuntu wese agenda n'ijambo. Yesu nashimwe. Dusome ngira mwahashitse. Duhere ku murongo wa mbere ngo Abisirayeli bifatanya n'abayari i Peyori. Abisirayeli batebeye Ishitimu, abana b'abantu batangura gusambana n'abanyamowabukazi, kuko babatumira ngo baze gusangira nabo ibimazi vy'ibigirwamana vyabo. Nuko abo bantu bakabiryako bakunamira ivyo bigirwamana vyabo. Abisirayeli bifatanya n'abayari i Peyori. Uburake bw'Uhoraho burabaziriringira. Uhoraho abarira Mose ati jana n'abakuru bose baganza abantu, umanike abakoze ivyo imbere yanje, ubanikire ku zuba, kugira ngo uburake bwanje bw'inkazi buve mu Bisirayeli. Yesu adutabare. Tugende ku murongo w'indwi, havuga ngo maze Fenihasi mwene Eliyazari wa Aroni umuherezi abibonye, ava hagati mw'ishengero, ahitana icumu akurikira wa mugabo w'Umwisirayeli haruguru mw'ihema ryiwe, abatobekeranisha icumu bompi. Wa mugabo w'Umwisirayeli na wa mugore, umugore rimutobekeranya mu nda, uko n'ikikiza cabogojwe mu Bisirayeli. Yesu ahabwa icubahiro. Umurongo w'icumi uvuga ngo Uhoraho abarira Mose ati Finehasi mwene Eliyazari wa Aroni umuherezi ahwamitse uburake bwanje, atumye buva ku Bisirayeli, kuko yagwaniye ifuhe ryanje muri bo, bigatuma ntarandura Abisirayeli kubw'iryo fuhe ryanje. Yesu atubabarire cane. Fisi ijambo ry'umutwe. Ndakubaza ngo wewe utebeye mu biki? Yesu ashimwe cyane. Iki gihe Abisirayeli bariko barafata urugendo, bararutanguye nkuko natwe twatanguye urugendo ruja mu ijuru. Batangura urugendo ruva muri Egiputa bagenda i Kanani, aho Uhoraho yabasezeraniye. Natwe twararutanguye tuva mu isi turiko tuja mu ijuru Imana yadusezeraniye. Bariko baragenda, hari gihe
dusomye ino ukuntu Baramu yashatse kuvuma Abisirayeli bikanka. Baraki yaramutumye kubavuma, Uhoraho aramubuza ati ntugende, aguma asubirayo kumubaza, aguma abaza. Uhoraho arateba avuga ati pfa kugenda, uze wirinde ko Imana ikubwira ngo pfa kugenda. Kubera yamubwiye ntiyumve, aragenda arapfa kwigirisha. Yarapfuye kwigirisha, basuye kumutumako ngo icyo Uhoraho aza kumbwira nicyo nza gukora, ariko mu mutima indani ntiyashaka guhusha ibyo Baraki yamwemereye by'amatungo n'ibindi yari yamusezeraniye. Biranka, bisigura ko Baramu yarahagaze mu mpande zibiri, yagomba amahera mugakaza akamenya ko n'Imana yacu ikara. Aravuga ngo icyo Uhoraho ambwira niko nja kubikora, kandi Uhoraho yarabikoze. Yajya kubavuma akabahezagira. Izo nkuru muzozisoma. Nagomba ngo tuvugane Abisirayeli bamaze gucika uwo muvumo, ivyabashikiye. Yesu ashimwe. Twebwe twaracitse umuvumo w'ivyaha, turava mu isi, turaza turihana ivyaha, turemera gutangura urugendo ruja mu ijuru. Ariko mw'iyi nzira turimwo, ndiko ndabaza abanyamutobo, mu ishengero ry'inyamutobo, utebeye mu biki? Baza mugenza uti utebeye mu biki? Yesu adutabare cyane. Nukuvuga Abisirayeli bari bahoneye mu bugaragwa kubera ubugarariji. Bamwe Mose yarababwira ntibumve, kandi Uhoraho yarababaye kubera imyidodombo. Acararahira arababwira ati ko mukoze ivyo, ndirahiye je Uhoraho, mu gihugu cy'isezerano hazoshikayo abana banyu. Kandi ndibaza ko ariko byagenze, kiretse Yosuwa na Kalebu bumviye Uhoraho. Aba rero bariko baragenda bacitse umuvumo, baca baratebera ishitimu. Amen. Batebeye ishitimu ngo batangura gusambana n'abanyamowabukazi. Wewe ahantu utebeye, suzuma neza kudatebeye mu busambanyi, uri kurasambana, uri kuraboregwa. Hari ibintu byinshi by'ibigirwamana mw'iki gihe. Shetani yarabonye ko abapanekota adashobora kudufata, baca baragerageza baragira ibintu by'utuji, sinzi ko muri abibona. Bijya bintu jewe Uhoraho yabimpishuriye bitaraza, nta ji nimwe je ndakoza mu kanwa muri zijya zose, kiretse amazi yonyene n'amata n'ifanta. Ifanta nayo nkinyubu. Ariko nagera ndababwire ngo mwiyubare cyane. Hari ibintu byabamaze inkomezi, hari ibintu mwatebeyemwo, mwari mwaratanguye neza, ariko hari ahantu mutebeye. Abisirayeli batebeye ishitimu. Ubusambanyi ni bwinshi muri iki gihe, ibintu birateye ubwoba. Izi telefone z'ama-Android ziriko zirakora ibara mu bantu b'Imana. Murateberayo ukibagira gusenga. Mumenye ko urugamba turiko turagwana ari urugamba rutoroshe, n'urugamba rw'impemu rugwanirwa ku mavi. We wahevye gusenga, utebeye mu biki? Yesu adutabare. Hari abatebeye mw'ishari. Namye numva ingene abaririmbyi bariko bararirimba ngaha, namangira ubwoba kuri twebwe abaririmbyi. Turashobora kubibirangazira. Yesu nadutabare. Turashobora kurangira inzira abandi tutariko turacamwo, kuko abaririmbyi barategwa mu bintu byinshi. Hagati yabo haraba ubushakanyi, hagati yabo haraba ubwibone, hagati yabo haraba ubwishime. Ukaririmba umengo uri muri mpemu, ibintu bitagira amavuta. Imana idutabare. Kera nabona abera ba mbere nkibatizwa bararirimba ibisigo bigakubita ahantu hasi abantu, ariko ubu turirimbana navyo. Mugira ubwoba muri iki gihe turimwo. Yesu adutabare. Mwebwe muri abaririmbyi, mwe muri abarongozi bari imbere y'abandi, mwiyubare. Abantu muriko murajana mwijuru, mubona muzobashikana. Wiyumvire ngo izi ntama Yesu yandagije nzozishikana. Raba ahantu mutebeye, hama muheze musubire mubyuke, kuko iyo utebeye ahantu utakaza ibintu byinshi. Uracegwa niyo uri kuraja. Urashobora gutebera ahantu uri, urupfu rukagusanga aho uri. Hari impfu ziteye ubwoba, hari ibintu biriko biratera ubwoba, ariko abantu b'Imana umenga ni igihuzu
impuzu shetani yasize ku maso. Imana idutabare cyane. Umuririmbyi yavuze ngo gutangura waratanguye ariko isozera riragoye. Yesu adutabare. Mwabakenyezi nkanje muhaguruke, nababwiye ngo murabona ko turi benshi gusumba abashinga nta agacishemwo uramugumya gose, wewe umufise uramuzigama kuko benshi barabifuza. Yesu ashimwe. Iki gihe none murabe, uravye nabo bakozi Imana baraha, mubona imitwe yifunze ibitambara atari yo myinshi. Mbega abagabo nanone baramba, abantu batanguye guhonywa kuva kuri Mose bagasubira guhonywa kuri Yesu. Hagiye abantu benshi, abakobwa nabo baguma bagwira, ariko ikiryoshe nuko n'utazoja ku mugabo azoja mu ijuru yitwaye neza. Kuko muri iyi si ntiduharanira kuja mu ngo gusa, turaharanira kuzobona uwatubambiwe. Yesu ashimwe. Twarakowe na Yesu, nidukwiye kwiyanduza. Twarakowe na Yesu, nidukwiye kwiyanduza. Uyo wewe turamusangiye, wapfuha wareka tuzomusangira. Yesu ashimwe. Twese turabageni ba Kristo, yaratwambitse impeta, turarindiriye azoze kutwambika ikanzu y'ubukwe, hama tugira ubukwe. Amena. Gira mugenzi wawe turafise iyo turiko turaja. Dutera tugana iwabo w'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abanesheje. Dutera tugana iwabo w'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abanesheje. Ega turafise iyo turiko turaja. Yesu ashimwe. Hariho abicaye umenga babivuyemwo. Subira wivyukiranye, kwana intambara nziza, ambara ibigwanishwa vyose kugira ngo dushobore gushika mu mugwa twateguriwe, ariwo Siyoni. Abaririmbyi babiririmbye hano, umuntu wese ahiganirwe kuva aho hantu atebeye. Yesu nashimwe. Ivyo bintu bigutumye uteberaho, nimba ari ubukene, icyo ari cyo cyose, harabera abambere baharenganye bazogutsindisha. None rero ntacyo tuzireguza, turakwiye guhaguruka. Nta kintu Imana yagushize imbere utazoshobora, kuko twe tugwanana n'uwanesheje, tugwanira mu ntsinzi ya Yesu. None raba Abisirayeli igihe batebeye Shitimu, murumva ivyo bahakoreye. None wowe utebeye uri kukorera yiki? Ijambo ry'Imana rirakubaza ngo utebeye mu biki? Utebeye hehe? Haguruka tugende kugira ngo dushike iyo twateguriwe. Yesu nabahezagire. None rero naya majambo y'Imana narifise dusangire. Umuntu wese arafise ivyo abona biriko biramutevya, biriko biratuma bimutangira kugira urugendo yatanguye ruhereraho nyene. Dufise umwasi azi ubwenge. Ababisirayeli yabagiriye ubwenge, babazanamwo abana b'abakobwa b'abanyamuwabukazi, baca batangura gusambana muri bo, bapfukamira n'ibigirwamana. Mbewe ufukamiye iki? Turagomba kuba nka Fenihasi yahwamitse uburake bw'Imana. Fenihasi yarahagurutse, arahagurukana icumu, kuko igihe bariko bararira Abisirayeli, hari umunyisirayeli ngo yaciye yatatana umugore. Ibaze nk'ubu turiko turarira, akaca yigira akatatana umugore muri abo bantu bariko barahona. Ni nk'umuntu ariko abikora muri iki gihe, abantu bariko barapfa, amasanganya ari menshi, shetani ariko aratunyaga abantu, ukaca wigira ugasambana kandi ukaguma mu ishengero ry'Imana. Birakwiye ko ikizira kitinjira hera duhari, duhwamike uburake bw'Imana. Ahantu hose uhagaze, uhagarare kuri kw'ijambo ry'Imana, biguma vyoroha. Niwemere, kuko nta yindi nzira. Nimba warabikorokeyemwo ibi bintu, nusubira inyuma, usubira inyuma n'ugupfa, bisaba kubandanya. Nimba waratubiye, ndiko novuga, kuko nimba waraje ukabikoreramwo icyaha, waratubiye. Ibi bintu gukizwa nabi n'umukoshi, gukizwa nabi n'umukoshi kandi n'umuvumo ni n'agasema ku bantu b'Imana. Imana idutabare. Hagarara ukizwe neza,
ba nk'umuntu w'Imana uhesha Imana icubahiro ahantu uhagaze babona Imana kugira ngo Imana yacu yamamare. Mureke kuba inderuzo z'abadayimoni. Nico gituma dusenga bikanka kurenga, dusengana n'abaja ku bapfumu, dusengana n'abantu b'abasataniste gusa, duhamagara Imana bagahamagara z'abayari, bica bivangana. Ariko aho uhagaze hose dukunda Imana idakorera mu igugu. Naho wowe uri umwe urashobora kwamamaza Kristo kandi inkuru nziza ikamamara muri bose. Yesu nahabwa icubahiro. Ega Nowa yari umwe ngo Uhoraho aramushima mu runganwe rwiwe rwose. Mbega wowe Uhoraho aragushima? We nturi kurifatanya n'abayari y'Ipeyori, nturi kurifatanya n'abayari ya hano Inyamutobo. Ega ziri hose. Raba ibintu urimwo, ivyo biji muriko murango biriko birabamara ubushobozi. Abandi ngo basaba ama energy va muri mpwemu yera. Yesu ashimwe. Dusabe kuzura mpwemu yera kugira bikunde, tuzorengane dushike aho twateguriwe. Yesu nabahezagira. Ya nayo majambo y'Imana agomba ngo dusangire. Dusabe mu diakoni umushitsi yase dusabe azasenge nawe ahuri usaba Imana kugira ureke gutebera aho hantu. Turi hafi. Yesu ashimwe. Turegereje, turi hafi gushika. Igihe gisigaye ni gito kurusha ico watanguye, kandi ubwami bw'Imana buratwegereye. Umuntu wese abonye akoresha ubuhizi. Yesu nashimwe. Mwami wacu Yesu, turagushimiye ku majambo yawe mwami, tugabire mu mwanya. Twatanze amashimwe mwami ku nteguro yawe nziza mwami waduteguriye. Twagutanze amashimwe mwami ku majambo yawe mwami ucishiye mu mukozi wawe mwami. Nico tumisaha mwami tuguhamagaye nk'Imana nk'umuvyeyi kugira ngo mwami usobanuri waje ngaha wese mwami. Aya majambo mwami twumvise mwami ntiyatumiriwe abari mu mihira, yatumiriwe abari ngaha mwami. None mwami isaha turaguhamagaye mwami nk'Imana, turazi uwari we wese mwami arafise umumarayika amusobanurira, amusobanurire nk'uko bibereye. Uwaje ngaha wese mwami ku musazi wawe mwami arotaha ahindutse. Turasavye ubushobozi bwawe mwami bwururuka isaha mwami, busobanurire uwari we wese mwami. Uwaje ngaha uyu munsi mwami ahinduke. Turumvise mwami ko tugeze mu gihe c'umugoroba mwami, kandi ngo dutera tubandanye imbere muti turabe inyuma. Isaha mwami turaguhamagaye mwami, turasavye umuriro wururuke mwami uturira abadayimoni bobo byatwikwirikije mwami, ugatuma mwami umuntu wawe mwami ahimba ijambo ryawe mwami nawe carenza mu biriya na biriya. Turasavye ubushobozi bwawe mwami busobanurire wewe wese mwami. Isaha mwami tudutwenza mwami, uwaje ku musozi wawe mwami ntazotahe nk'uko yaje, azotahe yahindutse mwami, azoshika hariya mu muhira mwami. Ego me bose batangara mwami, aturi mw'icuriro. Urakoze mwami, isigaje usobanura uko bibereye. Mwego me twakazana karibu bice bangu kugomba imwiza Yesu tubisavyemwo. Mwami Yesu abaho umugisha.